Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu ntumbero yo guhagarika iyandikwa ry'abana baba bivugwa ko base batazwi, abajejwe intwaro bagiye gushiraho umugwi ku bucimbiri, imitumba, amazoni n'amakomine izokurikirana abigeme bibungeze maze igira amatohoza kuba bateye inda. Nibiherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati, aho yaciye afata ingingo ko atamwana n'umwe azosubira kwandikwa mu gihe se wiwe azoba atazwi. None amategeko yobavuga iki ku bijanye no kwandikisha umwana? Iyo ngingo ifise ingaruka izihe ku mwana canke nyina wiwe? Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro Kw'isoko, ikiganiro mushikirizwa na Je Bonfils Niyongere, nkaba ndabahaye ikaze. Mu rugendo yarimwo mu ntara ya Ngozi muri komine Busiga kwigenekezo rya 3 mu Kakaro uyu mwaka wa 2023, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Niteretse yaraneguye ingendo yo kwandikisha abana bivugwa ko base batazwi. Ngo kuva ubu nta mwana n'umwe azosubira kwandikwa se atazwi adahagarikiwe n'umukuru w'umutumba azoba yakoze amatohoza. Abakobwa biri baratwarinda. Ejo bundi navuze ni nta mukobwa nta mugore aja kwandikisha umwana ngo tere inkoni. Numvise bamwe batanga gutera urwamo ngo bize amategeko. Ari n'abanyandikiye. None uwo muntu tere inkoni ni Gifaransa. Mugo mu Kirundi ni umwana se atazwi. Kugira umwana se wiwe ntamenyekane. Ndabwire aho kubera ibyo byagenze. Kandi bene abo bantu muzoje mubahebera kabisa tubahebere. No kuvuga uhera mu gatondo usambana, uwo muhanye wose musambana, ushika buce nejo kutoa muri wa bandi wakubyaye ko ikibazo. Nico cyonyene. None abo bantu umva twobareka ngo tugume turi kumwe mu kibana. Niko umuntu aho none wamubyaye ku muyaga, ku ntama, ku giti, wamubyaye ku muntu, sibyo none. None uwo muntu umwe mwaryamanye udashobora kumenya byagenze gute. Oya nimumbwire abana b'abakobwa uwo mubona tisinda mumujishe mpakavuze wayimuteye. Umugore afite umugabo atwaye inda nawe uko nyene mpakavuze wayimuteye. Yego yatubajana hehe? Iki kibazo nuko mutabyumva. Uwo mwana atagira se azobaho gute? Azotera nahe? Nukuvuga abantu bose tubakurikire ku munsi agere kubyara twamaze kumenya uwamuteye inda. Urunani ruhamagarira abarundi kuba intungane runegura iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu, aho ruvuga ko itiyumviriwe ko bihagije kuko ngo ihonyanga ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi hamwe n'ayandi mategeko mpuzamakungu aharanira ineza y'umwana. Kubwa Gervais bigira icegera c'urongoye ubwo runani ngo iyo ngingo izokonona vyinshi kurusha ivyizokiza. N'ingingo twakiye nabi gose kandi ubwa mbere hoho ingingo yafashwe yatahishingiye, kandi ingingo iza itubahiriza ataya ku mwana. Ngira tuzi yuko amategeko yose, amategeko y'igihugu yaba amategeko mpuzamakungu ashira ineza y'umwana imbere, kubera avuga yuko ibintu byose kuba byose kugira ngo umwana abari we ari imbere. Kiri naco n'ingingo uyu munsi uravye izogira ingaruka mbi nyinshi ku miryango cyane cyane kuri abo bana nyine. Kuvuga ko uwo mwana ntazoba akiri umwana afise uburenganzira mu gihugu kubera atabazoba yanditswe. Kiri naco kandi hazobamwo n'ibintu bijanye n'ubwicanyi, kubera ashobora kuba kwica abo bana cyangwa kwica abavyeyi kugira ngo ntihazomenyekane base babo. Eka turazi yuko mu bisanzwe umwana nta kintu kimwe coza kibuza yuko ataronka uburenganzira bwiwe kwandikwa mu gitabo c'abavuka canke abapfa, kubera uwo mwana nta ruhande mu afise kugira ngo avuke. Nico gituma rero ari ingingo yohagarikwa hakiri kare, kubera ndibaza yuko ntihenze yuko nta conseil des ministres yakoze kugira ngo yige ico kibazo. Ivyerekana yuko rero uyu munsi umushikiranganji hagati mu gihugu atabajeje abajejwe amategeko guhanura abahanuzi bajejwe by'amategeko. Ningo rero yerekana yuko munsi ari hamwe umuntu aryama amavyuta aca yumva yuko afata ingingo agaca ayishira mu ngiro. Cyo tuma rero iyo ngingo rero
ni ingingo ikwiye guhagarara n'ingoga byihuta kugira ngo umwana yamane afise uburenganzira bwiwe nk'uko iryo shingiro bivuga, hamwe n'amategeko cyane cyane mpuzamakungu akingira agateka k'umwana. Ikindi naco kandi ubumenga agomba akingire abana canke abo bigeme, ariko sivyo na gatoyi, kubera turazi yuko hariho mu gihugu cacu c'Uburundi abana bakuze muri ubwo buryo badafise batazi basi babo, kandi uyu munsi bariho mu bice bitandukanye by'igihugu. Mbega none uyu munsi ashobora adashaka kubyura agashapu kuri abantu dufise abavyeyi, kandi twekotse yuko uyu munsi haba iwacu canke n'ahandi hose mu bisanzwe umwana ategerezwa kuba afise uburenganzira kuva akivuka, kubera hari amategeko asanzwe amukingira. Nico gituma rero uyu munsi abarongoye igihugu cyane cyane perezida w'igihugu yofata ingingo agahagarika iyo ngingo. Twumvise yuko kandi hariho n'abamwe barongoye amakomine bamaze gusohora amatangazo bavuga yuko guhera umunsi atamwana adashobora kwandikwa atazwi n'abavyeyi biwe, ko tuzi mbega ko abavyeyi ko abana bavuka mu buryo bwinshi, hari abafatwa ku nguvu, hari abandi usanga byaciye mu buryo butandukanye. Mbega none abantu bafashwe ku nguvu bo umva ko ashaka ko nk'umuntu yafashwe ku nguvu azoca agira ikibazo gusumba aho umwana yavutse akandikwa. Ikindi naco kandi nuko hariho ibintu ariko arihenda gose, kubera mu gutekanya imigambi y'igihugu baravye abantu bari mu gihugu ku myaka nini. Mbega none abana batazoba batekanijwe kazoza, batekanijwe mu migambi y'igihugu babaye abandi. Nico nibaze yuko rero twanura yuko ibyo gufata ingingo hobanza kuba kwiyumvira iyi ngoma mfate ifasha iki gihugu, ifasha iki abanyagihugu, ifasha iki ushanganije w'indongoye. Si vyiza ko umuntu avuka umunsi acafata ingingo kubera abonye yuko abikeneye canke yavyumviye canke yahuye n'abantu mu kabara acavuga ati mufate ingingo. Biramaramaza gose cane cane iyo afise abahanuzi basanzwe bakurikirana ivyanye n'amategeko, camwe usanga batumvirwa kasi nazo yuko umuhanuzi mu by'amategeko yamuhanuye iyo ngingo. Igitabo kigenga ingo n'imiryango mu ngingo yacu ya 37 kimenyesha ko umwana ategezwa kwandikwa akivuka. Umuntu wa mbere asabwa kumwandikisha ni se wiwe. Mu gihe atari hafi, iyo ngingo isigura ko nyina wiwe ashobora kumwandikisha bavyumvikanye ko na se. Kubandikwa kuri base batazwi, ingingo ya 40 y'ico gitabo nyene kigenga ingo n'imiryango kivuga ko nyina w'umwana ategezwa kumwandikisha agatomora ko se atazwi. Mwishira hamwe Sojepaye rikingira inyungu z'abana bamenyesha ko abana bagera ku 5,000 bama bandikishwa kuri base batazwi uko umwaka utashe mu Burundi. Kuri ico kibazo iryo shira hamwe risaba leta gukwiragiza mu biro bitandukanye by'ubuvuzi ubuhinga bwo gupima bita ADN, ngo muri ico gihe abagabo bihakana abana babo bazoheza bagabanuke. Ni naha nyene duciye dusozerera ikiganiro ku isoko, mwariko mushikirizwa na Je Bonfils Niyongere na Gahwane. Cari ikiganiro ku isoko.